So je ndibaza murameze neza nkuko bisanzwe kuba tanze nkabanitwa Jafar Domosa Chonte Promoter bivanye nuko vyumva cyangwa uko ubishaka guys nababwiye ati jewe rero ndi umupromoter wa East Africa ndetse n'isi yose ntabizobera ngaha mu gihugu ndake kubivuga cyane aya makuru rero yo kwa RK amakuru ari update so je ndi umupromoter kandi nyine yari umupromoter tuse turi mu gisata kimwe je mugende umupromoter nakaba ari umupromoter ntaco mubako ndeke kukivuga kuko n'umugenzi dukora akazi kamwe kandi igihe turaharanira ni kimwe cece rero duharanira umuziki w'u Burundi ugere kure East Africa ndetse n'isi yose kuko umuziki muri dukeneye kuguma ngaha mu Burundi dukeneye kujabuka no mu bindi bihugu ujabuka imbibe dukeneye ko umuziki w'u Burundi uguma ngaha mu Burundi utajabuka Tanganyika so urugamba rero ndiko nigo nabonye narariko ya mu promoter bikora neza naho tutakora ibintu bisa niho tutapost ibintu bisa ariko hari ukuntu yakora hamwe ukabona koko ari promotion ikomeye cyane ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi cyane mu muziki ndundi so jengene nta bindi ngire garuke ko rero ni ikintu citwa urubuga rwa RK so mwarabonye ko RK yari mu mahiganwa ya Moza Trend akaba ari amahiganwa mbavuga ati abakomedie kubera iri higanwa ryarimo abakomedie bagiye batandukanye mu ntara zigiye zitandukanye gushika yaho rero bose babegeranya bababwira ati iyi Moza Trend ikintu giri basabe ni kugirane na malaki muzokora comedy muheze gukora comedy mugo ni comedy iri mu buryo bwa promotion mu gupromotinga iduka kuko ni iduka risanzwe ridandaza amatelefone eka ndetse ibintu vy'ama electronic so rero ryo duka rigitwa Moza Trend ni iduka ridandaza amatelefone ngaha muri ville sasa rero yegeranya uyu mugabo yitwa Moza nyene yegeranya abakomedie bagiye batandukanye mu iki gihugu cyacu cy'u Burundi arabegeranya arababwira ati uzoba uwa mbere azotahana iPhone komvye rero iPhone 17 Pro Max iPhone 17 Pro Max muraza amafaranga igogwa na amafaranga menshi hama uzoba wa kabiri azotahana iradio so guys umva ndababwire rero twese turabarundi abari mu iryo higanwa barabarundi kandi twese dukeneye iterambere rimwe iterambere rirama ibikorwa amajambere sasa rero akakagwi turimo kuri rugamba ko dukeneye abajene yo bamaze kwihangira imirimo iyo umujene amaze kwihangira umuntu akavuga ati jewe ngire nkore ndabe nkura amaboko mu muzu nihangira umurimo ndabe ngene ubuzima bwanje bwotera imbere kukubera nyambo maze kumara amashuri ukavuga ati je namaze kumara amashuri none nkora iki ko leta itamaye akazi reka nihangira umurimo nkore umwana rero yikirere ya page amaze ukirere ya page none ngiyi nawe irafusu leta ibi bintu turakeneye ko ibi bintu cyangwa uyo wakireye page ugasanga page yawe irahakinzwe iribwe kandi turamaze kumenya ko mu bindi bihugu urubuga rwawe ntirupfa kwibwa haba hari security ikomeye cyane haba hari beto izitiye sasa rero ikindi ngiye ngaruka ko niki sico ngiye ngaruka ko niki ico RK sasa RK rero aja mugo rutonde rw'abakomedie bashobora guhiganirwa iPhone Pro Max 17 rero iPhone ndetse nabo bakomedie barakora bamwe barakora bamwe baraboostinga ama views baraboostinga ama like baraboostinga ama commentaire mu gihe rero ivyo byose bibaye RK aza kwereka Moza amubwira ati Moza jewe sindiko ndaboostinga fise views original raba commentaire beshi niza barundi mugabo ugiye kuraba izi poste zaba bandi commentaire ntizibaho
ugiye wasi commentaire urayibona ariko commentaire yiwe ugiye gufyondako gukirikako usanga uyo muntu atabaho. Iyo niyo bitwa boost. Ikindi naco ama views urayabona ariko hagera nyamba ari views 5000 mu gatondo usanga ari views 3000. Umva biraduga bigakoroka bikaduga bigakoroka kubera abari iyo niyo bitwa boost kuko views original iraja ko ntivako. Sasa rero ivyo RK arabivuga aravuga ati aragenda arababwira ati uwabahaye iryo higanwa wababwiye ati muhiganwe uzobu wa mbere ku ma views menshi ku ma like menshi ku ma commentaire menshi ni wazotana iPhone 17 Pro Max ndayimuhe. Ivyo rero ntibibaye RK arababwira ati ngibi ngene bimeze jewe siniko ndaboostinga shaka murabe mu verify mukore verification mu checking muhige murabe ko commentaire zanje kare original mwongere mu checking murabe ko like mfise kare original mwongere mu checking murabe views mfise kare original. Ivyo yake amaze kubivuga ntibabihaye agaciro kuko bari bazi bobo ndibaza ivyo bakoze je ntavyo nzi ariko ivyo ni mu bimwe RK yigeze kunganiriza arambwira ati jewe nukuri bako baraboostinga ama post yako baraboostinga ama post kandi ivyo bikaba bifise umugabo yitwa Joachim Smith niwe akurikirana imbuga za Moza Trend nawe nabimubwiye ari kumwe na shebuja we yitwa Moza ariko ntabwo bigeze babiha agaciro. Sasa rero ivyo tugiye tugaruke ko niki jewe ndumurundi ndumupromoter ndumujournaliste kandi nshaka ko ubundi butera imbere biciye no mu mbuga izi mbuga ngurukana bumenyi cyangwa ama platform dukorerako. Urumva je ndumupromoter yifuza iterambere ry'igihugu twifuza ko igihugu gitera imbere biciye kwiza imbuga kuko ni wakora ikintu kigakundwa hari abantu bamaze kumenya Burundi biciye muri Facebook biciye imbuga dukoresha. Hari abantu bamaze kumenya Burundi abanyamahanga bamaze kumenya Burundi biciye kwiza imbuga. Sasa rero iyo umurundi ariko arihangira imirimo akavuga ati jewe ngire nkore nciye kuri social media ngire nerekana Burundi ubwiza bw'igihugu biciye kuri social media none gashaka tubwiye turagwanywa twebwe aba content creator ngabo mu gihugu cyacu cy'u Burundi mbega bizoherera hehe kandi toterekana iterambere ry'igihugu cyacu cy'u Burundi iterambere rigeze ko u Burundi mbega babazungu tuzobajugumiza gute mu gihe twebwe tugifisa akakagwe kaduca intege mu gihe tuba dufise akakagwi kadufutenera amapaje mu gihe dufise twebwe akakagwi katifuza ko dutera imbere cyangwa imbuga zitera imbere. So ico niko ndasaba rero RK urubuga rw'ubu nyene rurafuswe kandi abarufuse murabazi ibintu ko biracana ku mbuga kandi ikindi naco niko ndavuga ko rakirewa amapaje menshi agiye atandukanye amapaje menshi ikarakirewa ku bwinshi. Haro pirate ni pirate kuko RK muno mwanya nta page ari karakoresha nta page ari karakoresha ahubwo to turasaba abarundi n'abarundi kazi ibi bintu tubishikane kure mu biparataje mukore partage nyinshi nyimbura umupromoter nyimbura umukomedi iyi post irakuraba video irakuraba. So je nari umushinga amateka Jafar de Monster umusesanguzi wo ngaho mu gihugu cyacu cy'u Burundi kandi nje ndi umucontent creator wa mbere ngaho mu gihugu kuko ntumpaririza igiti se wakimaye. Hama ngenda babwira ati ikiganiro cyose kiri kuri YouTube link muri commentaire nico gihe umvirize inyendanyenda muvano ya RK kugire yibwe urubuga rwiwe kugira urubuga rwe rufutwe. Ndababwira ko umuntu utarakora subscribe kuri Jafar TV nico gihe ukore subscribe ku buryo ibiganiro bishasha byose bikomeze kugushikirira kugiye. Ciao ciao.